Casoar TV. Yes, bakunzi ba Casoar TV, reka ndabaramutse cyane, ndabifuriza ibihe byiza mwese muri muradukurikira. Nibutse ko ama emission yose nakoze sinigeze ndabifuriza umwaka mwiza. Sango ndabifurize Noel nziza. Anyway, reka ndabifurize Noel nziza, umwaka mushasha mwese mukomeje kudukurikira. Mwaba mu gihugu cyacu cy'u Burundi, mwaba no muri no hanze yacu muri diaspora muri rusangi. Turabashimiye abantu bose mukomeza kumva ururimi rw'ikirundi. Donc ushobora kuntahura ndiko ndavuga je ndagushimiye ku ruhande rwanje nabo dukorana na team dukorana tubifurije umwaka mwiza uzobera umwaka wikwimbura. Nkunda kuvuga ngo ntangwe ikiganiro ngo don't give up kubera ko iyo uhevye ugeze mu nzira wumva hari aho biba biko biraca. Iyo ubonye ibintu bigiye guhera no bigiye gutangura ni vyiza rero kudacika intege mu bikorwa vyawe vyose. Ndabibutsa ko turi muri Casoar Company. Hari abantu rero bahora babona turi kuri Casoar TV bakibaza ngo ni Casoar Company gusa. Oya, Casoar ni company en général, TV iri ku ruhande ariko aussi ni Casoar Company. Dufite des services différents. Harimwo dot, diplôme, mariage, anniversaire, enterrement, documentaire, n'ibindi byose byinshi. Turagira amafoto meza, turakora udupira, amabage, amakarne, ibintu rero ndashobora kwibuka. Carnet de chèques, agenda, dépliant, tout na carte de visite. Ikintu cyose ukeneye ukaba turakotesha amakamera aussi meza, Sony, remix, amakado vyose ubikeneye urashobora kuza muri Casoar Company ukatwitura tukaguha ubundi service ya bien sana. Yes. Yendi ngaha rero mubizi ko n'abandi jenye. Ariko on dirait que ndumwe kubera ko umuntu ugiye tukana ikiganiro ndavuga ngo nta jambo afise. Yes, naje kumuha ikaze ndamwakire kuri Casoar TV. Twebwe nkuko twabivuze ko dutanga des services différents muzamubona ibintu bitandukanye. Moi je fais des émissions en kirundi, mais il y a quelqu'un d'autre ici qui va faire des émissions en français. Nanje ndabishoboye ariko ntimuce mwibaza ngo urumva ngo kubera kingo bazanye undi kandi je ndabishoboye ni kubera nyene nene ndabishobora byose mwe namwe. Yes, reka ndamuhe ikaze. Tada. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Je suis désolé, je présente mes excuses tout d'abord. Vous comprenez que ma voix vraiment n'est pas stable. J'ai des problèmes au niveau de la gorge, je souffre des angines, mais qu'à cela ne tienne, je vais essayer de me faire comprendre. Merci beaucoup de votre accueil, chaleureuse Mignonne. J'ai été ici très bien accueilli par Mignonne. Et je remercie Mignonne pour cet accueil chaleureuse. Alors, moi, comme présentation, c'est Lionel Ndagjiman. Je suis ressortissant en journalisme et communication à l'Université du Burundi. Je suis très ravi d'être ici chez Casoar TV. Je vais animer des émissions avec vous en français. Il va y avoir exactement une animation des émissions en français dans tous les rubriques, ne vous en faites pas. Et je vous invite, soyez nombreux à nous suivre. Je sais déjà que vous êtes nombreux à nous suivre, ne vous en faites pas. Mais évitez vos francophiles, francophones et anglophones aussi, parce qu'il y aura des émissions qui seront également animées en anglais. Alors je vous invite, je serai avec Mignonne et d'autres. Ici, je crois que l'équipe va vraiment vous satisfaire. On se retrouve en 2024 pour ma première émission. Merci beaucoup. Yes, guys. Abamwumvise none amaje kugira interpretation none biratanga kunshanga ndapfuye ndabaye down. Yes, nkuko mwabyumvise yitwa Lionel. Il va faire des émissions en français désormais. Nous allons mu kirundi gusa tuzora dukora mu Igifaransa, mu Congereza no mu Kirundi. Moi Mignon, je vais faire des émissions en Kirundi et lui il va faire des émissions en français et en anglais. Alors, Lionel, abantu batumva Igifaransa wababwiye gute? Murakoze cyane. Abantu bazogukunda bakagukurikirana mu Gifaransa mugafata ivyo Lionel karavuga ndi bikizoca mu interprete ntacu. Okay, murakoze cyane abakunzi ba Casoar TV. Ndashimye cyane ngene nakiriwe nabyishimiye kunakiriwe na Mignonne hano. Waje kera entretien badutera inkuru. Ego. Moi et toi. Okay na. Yaje kera aha kuri televiziyo tuhaje twabanje kumwakira wowe
mwibaze ngo urumva ngo twakira abashitsi gute babwire sha wambonye gute ugishika ni umukobwa ari très accueillante oh my god murabizi ndazi ko benshi mumuzi nashyitse ahubwo n'ikiganiro cyatevye gutangura muramuzi aratera inkuru cane nibaza que elle est incomparable vraiment très accueillante chers amis très accueillante je vous assure hama niyumvise kuri Casoar TV nahora ndayikurikirana je suis l'un des membres des abonnés mugabo kandi sinari bwamubone ça a été ma première fois duhuye ndabibabwiye j'ai été très content kumubona kunameze en tout cas c'est ibintu byo kuri réseaux sociaux gusa tu vois que c'est sa vie merci beaucoup hari abantu iyo duhuye mwibarabara baturamutsa ngo cyo ngo kumbure hagutyo kumbusa gutyo wewe ntandukaniye n'uwo horobona kuri kamera base nico navuze uzi kumaze gusuiva live gutya tindatesa kuntu ameze les amis ni kujya ameze abantu bataramubona mais c'est plus que ça ya des émissions mais mubona mubonye live c'est plus que ça oh my god nishime tsagende yes merci beaucoup Lionel icambe cyo kubera ko nari guhaye ikaze muri Casoar company reka ndaguha ikaze no kuri Casoar TV merci beaucoup wisange biraryoshe ikibazo cya mbere c'amatsiko numva ashaka kubaza ni irya mbere kuri televiziyo si irya mbere nabwiye ko nize journalisme et communication kandi murakora amastage turakora amastage tout consort et puis nakora ama émission kuri Casoar FM hari ama émission mais en tant qu'invité chers amis nakora nk'umwinvité en direct il y avait des émissions qui sont là on invite des étudiants fait un débat là-dessus donc si irya mbere n'ibintu ubukora mugabo urumva uhinduye domaine ukahindura n'ibindi ugahindura abakolege ugahindura mugabo wasanze ari muhira tu ni muhira vraiment en fait sinumva ingene nabivuga nta bintu strange nta bintu biteye ubwoba bihari c'est ya un beau climat d'entente yo nabonye nkishika j'espère bien vraiment que exactement twebwe abakobwa bo muri entertainment canke aba journaliste hari kugira bakunda kutuvuga ukutariko ugasanga baravuga ati abakobwa iyo bagiye gukora ku mateleviziyo kugira abantu bababone abagabo barondere ibindi bintu we nk'umuntu yize journalisme kuko twebwe dushobora kuba ari meme de formation qu'on a fait mais nta bintu vya hatari twaba twaragize ngo tuvyige cane we nk'umuntu yavyize est-ce ubona umukobwa w'umujournaliste ahabwa agaciro nk'undi muntu wese yoba akora kandi kazi gasa mu buzima busanzwe je crois déjà là ariho muze kumbarira ni mwumva ama interférence linguistique usanga kwera baje bambwira ngo nje gukora ibiganiro mu Gifaransa oh my god umva ko zya tuti fait déranger ndazi kirundi guys ndazi kirundi ndi murundi azabavuga ngo yanga urumva ngo ishima no ndazi kirundi navukiye mu Burundi ni mwumva gusa bincanga nkacanga Ibifaransa n'ibyo ntaco bashaka bitanga comprendre ngerageje kwishura ikibazo ca mignon mu bisanzwe mu journalisme ibintu vya communication na journalisme hano iwacu murabona ko bigifise ingorane par rapport ugerageje kurabana n'ahandi uraza kubona ko ababikora ari abaprofane en communication en journalisme ni benshi abaprofane mvuga abantu qui n'en savent rien webona uko nyene rero interpretation babiha uza gusanga ari interpretation plus ou moins je dirais négative bakubonye ngaho je nkaje mbonye umuntu nkawe uri kuri TV je ndayifata nk'akazi et surtout niba ikintu wewe ushaka kugikora tu arrives à gagner bon atakosa wakoze tu arrives à gagner tu es devenue influenceuse urashobora ku-influence abantu bakagukurikira ukabaha ibibaryohera pour moi comme en Europe on voit comme d'autres pays développés c'est un travail mugabe intambwe tugifise nuko nkuko dutahura ibintu by'imuziki entertainment hano umukobwa agiye muziki naho ubwira papa wakubwira ngo no ugiye guhindura imara ya par contre c'est un travail il est valorisé ailleurs abantu bakora bakibeshaho bakabagwiza tunga bakagira ama company bakabeshaho n'abantu mais j'espère bien avec l'évolution on va comprendre nibaza ko ça va très bien ndakubonye uri kurikora akazi nk'aka pour moi ni bisanzwe you guys je fait hari ikintu gihora kingora no guhura n'umuntu twara turabagenzi akashasangura kubona kumenga ufite indi image moi je vais vous dire une chose en fait igituma tudatera imbere ni kubera mentalité kubera tu commence ici mu mutwe igihe udafite mu mutwe hugurutse ntushobora no gutera imbere kandi ntushobora no guteza imbere igihugu cawe
iyo ubonye umukobwa ari muri entertainment bumenye neza ko ari akazi nk'uko ujya uwundi ushobora gutonda muri ega afise talent disons je afise talent yo kuvugisha abantu kubayagisha kuri kamera uwundi afise talent yo kuririmba uwundi ni umudanseuse akunda gutamba wayi usha wibaza ko genre kubera ko bikorera kuri kamera ukaca wibaza c'est vrai bari dangereuse kuko baronderwa n'abantu benshi kuri visibility visibility muga no mu buzima busanzwe bashobora kuba bo kurondera rero nibaza ko biba bivanye n'ingene caractère ya biba bivanye nawe ingene umeze siko bibona ariyo ne yego exactement ni caractère y'umuntu mugabo kandi nakubwiye en général ni niveau de la compréhension y'ibintu dukora bya journalisme tu vois que beaucoup de gens ne le comprennent pas uko babifata nuko babisigura c'est pas ariko comprenez que umuntu ariko arakora ibintu nkuko ari gukina umupira nkuko ari kuja muri commerce c'est juste gagner de l'argent akoresheje impano yiwe nayo ikaba niri mu mpano rero je mbona ko ari impano c'est bien oui rero les amis tutahurane je muze muntahura ego cyane gose Lionel rero sasa ukiza muri Casoar donc urumva ko matwe ya mbere winjiye wasanze hameze gute donc apana ingene twakwakiriye ingene waruhiteze ego waruvuga ati tuza guhurira nko mu kabare twicare les amis aho ndabwije ukuri natangaye en fait il faut muze kumbabarira murumva ko ijyo atari kirenga se baragyumva ndumva ko akanjine mais alors aho rero urabona ma TV online dufise hano ayatari make hari abakorera muri chambre no guhamagara ukazibona umutipa kwinjije mu gitanda ngo none dukore abishyize mu gitanda muri chambrette bo kandi bagakora agashambrette comme déjà kandi ibyo tunamenyereye rero jewe inje nazananye amaziko navuga nti nje kuraba aho hantu hanyuma ndahabone Casoar imeze gute je pensais que uza kumpamagara muri ville nkuko bariko bivuga ngurira icupa hama tuganire guys sinzi ngene no bivuga nazimiye yazimiye sha yazunguruza nane kuja kumutora we ndabivuge yego aranka ngo sindagutora ndaduga ama etage ndasubira aramanuka arazunguruka ndasubira bo ahama ndahinje rero c'est comment dire vraiment on est en train de travailler dans un bureau bien équipé haranaza ko tudute avuga ati hari inyuma les amis inyuma huzuye intebe on n'est pas en train de vanter les biens kubera akeza karavugwa uyinjiyemo vraiment antu kurabona ko c'est un bureau bien équipé très bien équipé même nibaza ko nahantu umuntu atokwifuza ko kuba agaklimatiseur kari quelque part yego ndiko ndamwumva n'ikintu ibaze sha turiko dukora dukanye tumerewe neza dufreshere bwanze kuva ko zigumamo merci ni mbona ni fresh sana kabisa wowe uciga journalisme ni communication journalisme et communication ni cyo kimwe byose wari uzi ko byo kugira bon dis-moi kuri ndi ibintu fin de février kugira umustar wowe kubwawe kuba umustar cyangwa kuba kutamamara wowe préfère iki d'abord journalisme uko tuyibona nuko tuyiga jewe nari nize journalisme nabaye mu enfant journaliste ko nari navuze ndi umunyeshuri wo muri secondaire nize Bujumbura entre mu Ngagara hama navyumva ko nobikora mugabo gukora journalisme ngo ntuba umustar kumva ko wikora byo mumva umengo biragoye parce que visibilité ni ikintu gihambaye hama tu es censé gutanga information kuvugira le public nico kintu gikuru ahama uvugira le public rero ni kuvuga abantu utegerezwa kumenya visibility yawe utegerezwa kurenga rero kuba udashaka ikintu no bita celebrity uri mu journaliste numva ko ico kintu uri kontra ntigikunda en fait ntibari passion tuja mu bindi ntibari passion tuje kwenda udandaze canke ugenda ukora ibindi hari ibindi bintu bitagira urasupporta iyo celebrity n'ama commentaire mabi ama ibintu negatif kabisupporta nta bantu barakubwira ati ubu bimaraya ibintu nk'ibyo baramaze kubimbwira namaze kwiyakira rero nka TV online kera je tarantera ubwoba parce que navuga nk'ujengiranye ikiganiro n'umustar ibiki wawe nka uri umustar oh my god Jafre bawi nze mungire umustar urumva nko kugana ikiganiro nawe we abantu bakibona avuga ba sikeri none finalement n'ibijya bintu harimo parce que abantu bafite indi image ntibangira muri ibintu ariko rero ivyo nivyo supporta muri industry ukavuga uti ama commentaire négatif
je dois être prêt kuyakira mugabo nkaguma nkora akazi kanje pour atteindre mon objectif yego igituma nari ndakubajije ico kibazo nuko hariho abantu usanga kenshi badakunda ibintu vyo kwamamara ugasanga bavuga ati jewe nubwo nkunda journalisme en général je sinkunda ibintu vyo kwamamara ariko nkuko bivuze nta mu journaliste besho bituma biteba mugabo fin d'offre bategeza kumumenya urana ujya sabe mu Rwanda bamaze kubona ko umengo ntegera mugano mu star haciye abantu bose baramumenya why kubera ko afise public imukurikira nini vraiment afise abantu bamukurikira benshi cyane that's why avuga ati okay uko biri kose tegeza kumenyekana rero hari abantu donc muri iyi myaka hari ungene twiga ibintu ugasanga ivyo twiga ugasanga wiga marketing mugabo ushitse ahantu ugomeze ngo ushikiriye umuntu ugomba gusigurira produit yawe ugomeze ngo donc so nibaza ko wewe bizogenda neza support oui aha ikindi kibazo ndapfa n'ibibazo guys ndazo ko kuvuga iminota 5 nangire maze kwa 15 inspiration yiwe sinzivuye muti je nano bizawe muze kumufasha wallahi biza birakoroka okay wani he sujet utokorako sujet ntokorako ba ikiganiro dimwa yego ninde muntu mutoganira muri rusange donc sujet non mvuze sujet hari umuntu avuga ati je sujet politique sinokwigira nko makoma sujet disons y'ibintu nyene byo kwa muganga sinokorako wowe sujet utokorako nyene wumva uvuga ati sujet koreri je winzaniye no jewe ba ça dépend bon ico ndagufasha no kwishura basi sujet jewe ubundi ikiganiro emission uyimpaye just mba kwa sujet ntashobora gukorako mugabo ahubwo umuntu nshobora kuyikorana ni umuntu mbona qui est susceptible de répondre à toutes mes questions là je veux dire quoi aba ari umuntu quand même afite icambwira afite icambwira sino il y a pas de normalement un sujet tabou il y a des sujets tabous bien sûr j'espère parce que hariho nk'amajambo utagusanga a caractère obscène uyavuga uko nyene sinzi ko murabona mu Rwanda ingene bakora ibiganiro murana amativi nari mu Rwanda si vurebye bijya bintu bakora suko biri empêcher muga araza kaba direct avec rero mu mico yacu dans notre culture vous voyez que ibyo bintu biratsitaza abantu benshi mu Burundi tu peux pas aller direct urifunga ugakoresha izindi amafigure do style tuvuga kazunguruka so je nibaza ko byose ushobora kubikorako mugabo langage nico kintu nabonye kikomeye uri kuravukorana emission ibi nibi amarangage fata nka sujet politique par exemple wanashaka ti invite un spécialiste muri en sciences politiques et puis muri ko murakora ikiganiro fata ko ariho parti politique je sais pas yakubabaje cyane je sais pas tu n'es pas d'accord hari amarangaje ya muntu naho bayirongoye n'abayirongoye dategereza gukoresha rero sujet sexuel par exemple hari ibintu ndashobora kuvuga parce que c'est contre notre culture là sinon ama sujet yose on peut aborder mais le langage arazi ubwenge ntazi Igifaransa gusa n'icongereza n'ubwenge arabuzi sha ahubwo hari umuntu yamenye Igifaransa cyangwa atazi ubwenge barahari bakoresha ubwenge bukeya hariho satubari karavuga ngo nyimba wibaza kumenya Igifaransa ko ari kumenya ngo ariko bwenge abasazi bo mu Faransa bavuga Igifaransa satubi merci no mutipe mana ari satubi muze mumwe ko akanta nakubwenge nanje nakiyumviriye so mwandikira mumwe tikajya kantu nakubwenge vraiment satubi tugusabe shasa uzoze kudusura ngaha muri Casoar TV sino urabona uri kuvyumvira kajya kantu nakubwenge kuvuga ko kumenya Igifaransa n'icongereza ari kumenya ubwenge wabusanga tuko tuzihenderako ni une petite partie y'ubwenge niko ndabifata une partie y'ubwenge kuko ntushaka kubimenya à partir de rien mba nibaza ko ufite des facultés qui te permettent d'appréhender ces langues mugabo ubwenge tuvuganya bwo ashaka kweshuwa nyene kandi ubizi nawe tuvuye mu buzima bwa donc tuve muri journalisme gato twamaze no kubirenga namaze kumva no kuri bamaze kubyumva n'uyuhe mu artiste wifuza ko mwakorana muri ayo emission muzokorana mu Gifaransa ko nzoyimurungikira tu
abartiste jewe nkurikirana wowe wifuza ko mwozokora jewe abartiste bo nga mu Burundi sinzi abo tuzinanye sinabaza ko oya umunya hari igihe uba utaranahura n'umuntu nk'ubu bavuga ati binyene ni irya mbere duhuye mukaba warunya pressure par exemple wowe umuririmbyi uvuga ati jewe uyu muririmbyi vraiment ndashaka ko tuzokorana interview en français uramubona Mokenzi. Oui, Mokenzi. Eh bon, elle est forte en français en tout cas. Oui. Sur ses émissions quoi. Nahazi kora mu Kirundi. Tu vois que le français domine. Elle parle trop le français. Ah oui. C'est une francophone que j'apprécie bien. C'est mumbwe tuzoza hano muri Casoar mu kwandika ikiganiro. Bah oui, ndabanda gutuma. OK. Umu journaliste cyangwa umu influenceur. Umu journaliste twakorana. Cyangwa umu influenceur uzi. Nifuza ko tukwana mu Igifaransa. Donc les gars bose jenzo barungikira tuduparti batu. Oh là là, journaliste ou influenceur. Qui là? Muri ni kabandanye. Barahari. Ino nibaza. Yen Santana urazi Igifaransa ciwe. Sinzi ego. Numukurikirana cyane mugabo antuka Yen Santana acayoboye vraiment. Arazi Igifaransa. Giteye n'ubwoba. Sintuvuze ko tuzokorana n'abantu. Bon, on n'est pas expert en français les amis. On n'est pas expert en français mais seulement on va faire des émissions en français. Chanze mpamagaye simbizi wose mavumbi. Simbizi ari umwene hora akoresha ibiganiro mu Gifaransa sindi ko bibo kandi yakoresha abanyeshuri bo muri université y'u Burundi. Avuga Igifaransa simbizi. Ufati yakoresha abanyeshuri bo muri université y'u Burundi. Kubera ko yavuga atabateguje ubu rero wewe uzomurondere ndamwandikira ce soir. Umusabe interview. Ah oui. Ati kandi l'interview qu'on va faire c'est en français. Umumbari ahubwo ndabibwira Casoar unyumvire untumire ko simbizi. Patron umuntu mireko jewe dukwana ikiganiro mu Gifaransa nga. Oui. Yes. Simbizi wose mavumba wa welcome here. Safi. Nini ba. Sinzi. Hama ico tutababwiye icongereza naco kiri tunga tuzobikora. Ushobora kuba ufite ico tubwira canke twaronderanye kumva nturi fort en français. Then we are here, we are proud of you. We are going to do it in English. We don't know so many things, but we are English speakers too. We are invited here. Tuzovuga byose dukorane mu français anglais. Ego niko jewe patron. Niko patron yambwiye. Guys, ntimuze mwitinye rero ushobora kubuza umuntu ahora ashaka gukora interview mugasanga nta rurimi yumva ikirundi. Ugasanga ntiyumva Igifaransa ntiyumva Icongereza uzombwe ati wawe welcome muri Casoar TV uzohasanga umumesiye mwiza yitwa Lionel. Nagaki kajambo kanyuma ubabwira ubatera amatsiko. Merci à vous. Je crois que c'est par-ci que prend notre discussion, notre dialogue avec Mignonne. Alors, je réitère mes remerciements, mes sincères remerciements à mademoiselle Mignonne pour cet accueil chaleureux encore. Vous voyez que ça a été très très bien fait. Alors, lâchez vos commentaires. Par rapport au sujet que vous voulez que l'on aborde en français et en anglais, guys, on sait très bien que vous êtes nombreux à nous suivre, je le réitère, mais il faut venez nombreux à nous suivre. Vous voyez que maintenant, on va travailler dans toutes les rubriques, dans toutes les langues. Alors, on est formé sur le diaspora, je sais que vous nous suivez aussi ici. Alors, lâchez vos commentaires. Oui, les Bazungu. Lâchez vos commentaires, faites des likes, shares. On est fiers de vous les amis, soyez richement bénis. On se retrouve l'an 2024 pour ma première émission. Soyez bénis. Très bientôt. Ciao ciao. Trop. Casoar TV. We want the words. The solution of all dreams.